wa muntu wo buri kurumviriza wo bujya mu bapfumu naguma nkubwire umupfumu n'umubeshi ariko ico ndagusaba izera Imana namba ufise ubugwayi nawe uzagende wizera Imana usenga Imana niyo yonyene izagukiza. Mwaramutse mwakeye bivaye naho muherereye atambakenganizere ko meze neza bakunda mwese mdengesha gukwikirana ibiganiro byacu ni kundi musi n'ikindi kiganiro kandi kundi mwanya nkuko mubibona hano imbere yanyu aho muri kumwe n'umutumire eka kandi akongera akaba n'umuntu wacu buno musi aje kutiyagira byinshi bigiye bidasanzwe ntarinze kuvuga menshi sindinga kugira ndamuvugire canke ndamuvugire umwidondoro ndetse nongere mvuge n'ibindi byinshi bimwerekeye ariko ndinga kugira ndamuhikaze kugira nawe abashe kutwidondora yongere anatubwire anadufundurire agakemanye canke agaseke yadutekereye uno musi kazi. Ego murakoze cyane nongeye kunezerwa ubugira kandi kumva ko mo kwemera kunyakira tukakwana bino biganiro shimira mwebwe mu mpaye ikaze ndetse mwakano kanya aho tugiye gukora ikiganiro ndetse tugiye kubana aka kanya. Ego hama nkuko bisanzwe je ndi umukozi w'Imana ku mazina nitwa Niyonzima Japhet niyo mazina nitwa ariko nje mu kiganiro kugira ngo shobore gushinga ico Yesu yankoreye noneho ntarandiriye nuko nje gushinga intahe ndetse kugira ngo wewe ushobora kuri kuranyumviriza wumve ko aho Yesu ashobora kuba kuri umuntu wumve ko Imana yo mwijuru yacu ikora wumve ko Imana yacu ishoboye. Rero intahe yanje nuko nje kuvuga ico Yesu yankoreye naho navuye naho ubungeze. Jewe nari umuntu yagendera muri babandi bo mu byisi ucubabona ushobora kuvuga ngo mbega mu byisi gute kugenda mu idahesha Imana icubahiro aho usanga uri mu byaha aho usanga uri muri byinshi bikuboshe ndetse nabigendeyemo igihe kinini cyane ndabigenderamwo niho ndetse Imana yari ifiteho umugambi ariko je ku buzima bwanje ntabyo namenye ko Imana ifiteho umugambi. Ico gihe ndabiberemo ndi mu byaha Imana yo mwijuru ntabwo yashoboye kubyemera ko nguma mu ibyo byaha. Byagenze uko ico gihe nashoboye kugwara ingwara aho nagwaye ingwara z'umubiri nkumva umubiri ugenda ukubitwa nkumva imisonga hose mu mubiri nkumva ndetse umubiri wanje umeze nabi cyane. Aha narashoboye kugenda kwivuza mu bitaro aho nivujije mu bitaro byinshi kandi bishoboye aho nakoresheje amahera menshi cyane ariko aho hose bakabura ingwara aho nivuje ku miliyoni zishika 4 aho hose barabuze ingwara ku buzima bwanje ariko kwari kugira ngo Imana anayindi mu mahamagaro kugira ngo Imana yeje icubara kugira ngo shobore kuyikorera. Noneho kwa muganga aho sinarekeye aho kwivuza harageze igihe yaho ntandukira noneho ndaje no mu bapfumu na mu bapfumu nahasizeho amafaranga aho mbere nagiye mu bapfumu ndetse ndaja kwivuza ariko hose bikanka ariko aho kwari kugira ngo Imana yeje icubahiro noneho nongera ndababwira ko abapfumu ari n'ababeshi. Wa muntu wo buri kurumviriza wo bujya mu bapfumu naguma nkubwire umupfumu n'umubeshi ariko ico ndagusaba izera Imana namba ufise ubugwayi nawe uzagende wizera Imana usenga Imana niyo yonyene izagukiza. Ariko mutorere gato dusubiye inyuma gatoya. Ego cyane batubwiye yuko mwafashwe n'ingwara ndetse ishika gushika yaho ibatwara kwa muganga. Ego nimba tari banga iyo ngwara mwari mugwaye kwa muganga babwira ko ari iki? Kwa muganga ico gihe tugwaye iyo ngwara nta ngwara nimwe batoye twarashoboye kugira amagizame generale ashoboka y'ingwara zose zishobora kuba zigize umubiri ico gihe nta ngwara nimwe batoye. Ariko mwe ubwanyu mwari mugwaye gute?
twebwe ingwara twari tugwaye natwe ubwacu zari ingwara novuga z'amapepo ziya ngwara usanga abarozi barakuroze ariko hari gihe keshi ingwara zishobora kuva ku barozi ariko Imana ikakureka izo ngwara zikaza ariko kugira ngo Imana ishobore kukurokora uzuronke n'intahe. Antre tatu gitangura mwari mwatubwiye yuko hariho byinshi mwagiriyemo ariko kenshi ivyo byinshi ari vyisi. Sinzi yuko mwoducira ku mayange nk'ibikorwa nka bingahe mwarakoze mubona yuko byabaye nk'igitangaza Imana kubakura muri ivyo bikorwa ndetse byari bijanye n'isi ubu mwabivuyemo ni ivyo bikorwa. Ego murakoze cyane. Mbo nk'ibyaha twari turimo haba icaha ca mbere cyo kwifata nabi aho twambara inyambaro ziteye ubwoba aho ndetse twagenda mu bubare mu makarauke aho twashobora ndetse kujya mu cacu busambanyi aho twaba turi mu cacu kwiba aho ndetse twaba turi mu byaha ndetse ibyo bidahesha Imana icubahiro ibintu byinshi nyene bishobora kudahesha Imana icubahiro ibyo twaba tubirimo. Kuri ivyo byose nyuma yo kubibamwo ndetse muri muragwara ingwara namwe ubwanyu ibagoye gutahura muraja kwivuza kwa muganga biranka kuko babuze ico mugwaye ariko kandi haruhande yaho turumvise neza yuko mwafashe umwanzuro wo kuja mu bapfumu. Turabandanya nyuma yo kuja mu bapfumu hakurikiye gute byabandanije gute? Inyuma yo kuja mu bapfumu niho nagiye kwivuza mu bapfumu kandi nukuri uwo mupfumu bavuga ko ari washoboye. Rero ngiye kwivuza mu bapfumu ico gihe yarampaye imiti ndibuka ko yampa imiti aho ndetse hari nuwo nagendana mu ipantaro akambwira ngo ni uzonkingira ariko ibyo byose noneho naciye nsanga ari ububeshi. Muri ico gihe wakize? Ico gihe sinari nakize aho nari ngwaye njya mu bapfumu hama mbonye no mu bapfumu naho nyene nta nkigwaye kwa kundi nyene naho nyine ndatina ndabiheba. Maze kubiheba kuja mu bapfumu niho naca ntangura kuvuga ati nta rindi banga noneho rigiye kuza no gukorera Imana. Barambwira ati ndibuka ko haje umukozi w'Imana ico gihe arambwira ati ngo burya wewe ingwara urwaye ntabwo ari yo kwa muganga nta niyo kuja mu mapfumu ariko wewe nuko Imana igukeneye ko ushobora kuyikorera. Ico gihe naciye ntangura kuja mu cumba c'amasengesho ndagenda aho naza ndaja gusenga kuko ico gihe ingwara nari ngwaye nagenda nunamye kubera iyo ngwara numva umutima umenga wose umurokoke wovayo umenga wovayo. Haraheze igihe ngenda nunamye kujya kumutama kandi ico gihe ndi umusore bugi ico gihe niho natangura kugenda mu masengesho ngenda nunamye nkagenda afashe umutima ngenda nunamye umenga umurokoke ariko nzanagenda mu masengesho niho nagiye ndasenga ndasenga bigenda biragabanuka buke buke bigenda biragabanuka buke buke nagiye ndasenga uko hacigihe niko byagenda biragabanuka noneho nisanga ndimwo ndakira numva ndiko ndakira kubera Imana. Maze kuba ndiko ndakira hari ibisigarira ndibuka niho nashobora kuja kubatizwa aho ndetse hari mu kwa 12 muri 2024 niho nagiye kubatizwa mu mazi menshi mugambi bibutse yuko naho nsengera muri Anglikani nayisengeramo ariko nasenga ariko ndumunyantege nke ari handi utwa ngura umukristo ugasanga uri muri shengero ariko ataguhinduka kurimo. Ico gihe rero Imana niho nagenda kubatizwa oya reka nsubire inyuma gato ndibuka kugira ngo mbatizwe jewe mu kubatizwa mu mazi menshi ntabwo ari umwana w'umuntu yashoboye kumpamagara. Ico gihe Imana kuko nayimaje gusenga hari mugambi w'Imana yari ifiseho nararyamye ico gihe Imana irambwira ati
ati mwana wanje kuko ndibuka ko icyo gihe kubatizwa subiye inyuma ndibuka ko icyo gihe kubatizwa mu mazi menshi Imana yabimbwiye ariko nkabipinga kubera muri Anglikani babatiza umubatizo w'amazi makeya ariko nabona ko guhindura umubatizo cyangwa guhindura ishengero nabona ko bitokunda cyangwa bitoshoboka aho wamaze gukira aho namaze kumva ndiko ndakira ariko haracyari bisigarira niho rero narase kubatizwa mu mazi menshi ndibuka icyo gihe hari nk'itariki nko mu 13 z'ukwicumi muri 2024 niho nari ndyamye ari nko mu masaha 11 z'ijoro icyo gihe Imana irangenderera haca hamanuka inuma cyangwa se inyoni ikiraza umva yasa n'umumarayika Imana yari imanuye aje kumbwira acaraza kugutwi wanje yambwiye ijwi rivuga ngo ko wase ivyo nakubwiye noneho ngo mankujana aho no kuvuga ngo yarije kumbwira ko nase kubatizwa mu mazi menshi aho onye Imana ikibimbwira numvise ijwi ry'Imana niho noneho nahise ngira ubwoba icyo gihe cyanda kangaburika ndavuga ati Imana imbabazi zawe ndabona ko ngiye gupfa ariko ndasabye ungira imbabazi unyongera kanya gatoya kugira ngo nshobore kubatizwa mu mazi menshi icyo gihe maze kumva iryo jwi niho naciye ndagenda ndabwira Imana ati Mana n'umundi jewe sindiko ndabona ishengero nshobora kwinjiriramo kandi kari we wamamagaye ndakeneye wewe nyene abari unyereka aho nshobora gusengera niho Imana yaca injana ku rushengero rwitwa Umoja aho sengera ndababwire ko riri mu Cibitoki kuri Kenzi aho sengera jewe ushengero rwitwa Umoja bisigura ubumwe niho rero naca ngenda kubatizwa mu mazi menshi cambatizwa hari ku Noheri mu 12 mbatijwe ncandabya mu mazi menshi no nkija mu mazi menshi noneho navuyeyo bya bindi byose nari numva bisigaye byakize nkivayo rero maze gukira ariko gato avaye ko utangura gusenga kugira utangure gukira buke icyumviro cyo gusenga caje kivahe icyumviro cyo gusenga ariko ntanguye gukira aho cyatanguye kumva naciye ntangura kubona ntabyo gihe ntanguye kumva gukira nabonye yuko atahanzi no ushobora kumva ko noronka ubukiriro atari muri Yesu Kristo naho naciye nemera mvuga ati ino Mana nkijije ngoma ndayikorere okay yego cyane niho rero ntanguye kubatizwa meje kubatizwa amazi menshi ntangura kwinjira mu rushengero ntangura gukorera Imana niho naciye ntangura kuja muri korale ndaririmba icyo gihe ndetse ndaba umushefu wa korale ntangura gukorera Imana mu buryo nk'ubwo urumva ko Imana itanguye kunkoresha ntangura kurongora korale icyo gihe ndetse Imana kuko nayo kumpamagaro wayo haragera igihe naho ndetse Imana ishobora kumpa ihishurirwa aho nashoboye kugurura groupe yitwa imbaraga z'amasengesho aho niho natanguye gukorera Imana aho naciye kuzandatangura mvuga ubutumwa ntanguye kuzana mvuga ubutumwa niho nagenda no mu cyumba cy'amasengesho nkavuga ubutumwa ndetse haragera igihe naho Imana ishobora kunduza aho nshobora kuba n'umuvuga butumwa ku rushengero aho bashobora kumpa no ku rushengero nkavuga ubutumwa kubw'umuhamagaro w'Imana rero ico gihe ariho nubu nkihagaze nubu nkikorera Imana nagomba rero gushinga ino ntahe bene data ushobora kumviza ino ntahe yanje jewe nahuye n'indwara nyinshi zikomeye kandi izo ndwara ntabwo zari zo kunyica kandi ndababwire yuko izo ndwara nagwaye haragera igihe mu ijoro nkapfa nkashikayo kandi ico gihe mvuye nabona ko ndi ahantu mu mwiza cyane ahantu napfa ni kuvuga harashobora guhera nk'iminota myinshi cyangwa amasaha ntarimwo mbona ko ni ngaha ku isi aho nabona ndi ahantu hari umwiza cyane ico gihe ndibuka ikintu cyahankura navuga izina rya Yesu Kristo nkaca nongera nkagaruka hano ku isi rero ico gihe bigenze nk'uko nashobora gupfa nka rokugwa n'izina rya Yesu Kristo
niho naciye mbona yuko shobora kumva yuko maze kubona yuko izo ngwara zitanguye gukira niho naciye ntangura kumva ko no kwemangira Yesu Kristo mu kwivugira ubutumwa bwiza ntangura kuza ndavuga ubutumwa mbibutse yuko nubwo ushaka kwinjira muri groupe cyangwa ushaka kwinjira ku mbuga ngurukana bumenyi aho urashobora kujya ku mbuga yacu ya YouTube ya groupe imbaraga z'amasengesho urashobora kunga ku rubuga naho nyene kwitwa Flora Ingabire wahawe aho hose wanditse urahita ubona ko ubutumwa bwacu dushobora kuba ducishaho rero nshimiye Imana aho ngeze nkorera Imana byavuye kwaho natanguye kugwara niho Imana yandamuriye kugira ngo izo ngwara zaje zose ntabwo zaje zo kunyica ariko kwari kugira ngo nkorera Imana kugira nubu ndacavugira Imana ndasengera Imana kandi ndasengera abantu bagakira ingwara aho mvuga ubutumwa abantu bagahezagirwa kandi bakihana niho rero nubu nkikorera Imana ariko naciyemo ivyo bikomeye ariko gato yego ibyo byose ibibazo mwaciyemo ariko kandi kugwara ndetse kwivuza hariho hose haba kwa muganga mu bapfumu hose bikanka inyishu bikarangira umuti ubaye Yesu byose murabivuze kuntu vyagiye birakurikirana ndetse gushika yaho mubatizwa n'amazi menshi gushika ubu mwizewe ndetse mukaba muri abavuga butumwa kandi ijambo Imana ishira muri mwebwe ifasha abantu benshi bagiye batandukanye kuva mu mihingo itandukanye y'isi kanatsinda muravuze yuko musaze mufite n'imbuga ngurukana bumenyi mucisha ko ubutumwa Imana iba yashimye yuko buca mu kanwa kanyu ariko rero ibyo byose kumwe naho mushaka gushika kumwe n'umuhamagaro wanyu hano kwisi izi ntambamyi mwahuye nazo imbere yuko mutangura ibi vyivuga butumwa ariko kandi naco byabafashije akagira yuko namwe mumva yuko ivyo murimo atari vyo canke umuhamagaro mwari mufise kuva kera nubwo mwari musanzwe mukora ivyo bibindi ego cyane urakoze urashobora kuvuga ndetse ko ikibazo mbajije ati imbere yo gukorera go kumva ko twoja mu iryo vuga butumwa ati se twari dufise umuhamagaro uwo muhamagaro muri jewe ntawo narinzi ariko ndibuka ko muri Anglikani naririmba ariko ingabire yo kuvuga ubutumwa senzi ko ndayifise ko yuguruka senzi ko imaze kuguruka uwo muhamagaro waje nabibonye ko Imana ariyo yampamagaye ariko ninze kugwara izo ngwara niho namaze kubibona kandi irivuga butumwa naho nyene nagiye mbura naho nyene intambara zitoroshe aho nahuye n'intambara zikomeye aho abantu bashobora iyo kuravuga ubwo ivuga butumwa aho iri kurasengera abantu kubwo abantu baba bakize aho barashobora kwita ati ukoreshwa na Satani mu gusengera abantu barashobora kuvuga ngo nukoreshwa n'Imana ibyo byose abantu bikagenda ari amajambo bashobora kukuvuga kandi bikagenda bigeragezo bishobora guhura nabyo yego ariko nkaguma mbandanya urugendo n'ubu ndacyahagaze sinshobora gukangwa n'uruvugo ndiko nkorera Imana sinshobora gukangwa n'ikigeragezo ndiko nkorera Imana kuko ndazi ko arizo njya zo mu Kristo mwaho no rugendo turiko turajamo rero nofata kano kayamvuga nti reka tubashimire yego cyane kandi haruhande yaho ndibaza muri abavuga butumwa ariko kandi ibisa nuko mutayimazemo igihe kirekire ndazi mamaze kubona byinshi bibaye n'ivyo Imana imaze kubereka ariko kandi muri no mu bintu vyiwanyu kuko ni umuhamagaro wanyu yego nikiye kintu mwifuza gushikako muri kazoza cyane cyane muri ibi vyivuga butumwa yego cyane urakoze cyane ico nipfuza kugeraho nkuko ndi muvuga butumwa nkuko nkorera Imana ico nipfuza kugeraho nuko numva ko icanje nogira iherezo ryiza nkazorangiza ndimo nkorera Imana nukuvuga ivuga butumwa rikazorangira neza mbwira abantu butumwa bwo kwihana nkabona yuko iherezo ryanje ariko abantu benshi nzoshobora gushikana abantu benshi mwijuru biciye mu butumwa nababwiye bwo kwihana bakihana bakava mu byaha barimo
aho niho numva noshaka kugera. Yes, aho niho mwumva mushaka gushika. Yego cyane. Ndibaza tukavuganya kanya katari gato ariko kandi twibaza yuko no hanyuma ikiyago kizobandanya. Yego murakoze cyane. No hanyuma ikiyago kizobandanya. Yego dushimire cyane abagiye batwumvira, abagiye badukurikirana. Dushimire ndetse buri muntu wese ahaherereye bivanye n'igihugu arimwo, bivanye n'umugabane arimwo, ndetse n'ahaherereye mu gace kariko kose. Tubashimire cyane, turabwiye ati amahoro y'Imana abane namwe. Katubashimire naje nongenda bashimire ariko kandi sinzi yuko hariho nk'akajambo kanyuma mwamwe bagiye kubadukurikiranye ndi mari nk'ubutumwa canke nk'ijambo novuga nti ryo gusezeza abadukurikirana ndetse n'abantu bandi bazumviriza kino kiganiro haba mu myaka iri imbere ahariho hose kanatsinda nk'abasanzwe bumva ururimi rw'ikirundi canke urundi rurimi nk'akajambo babwira kanyuma kazi. Ego nk'akajambo nababwira ijyanyuma nuko ico nobwira umuntu wese yareka aradukurikirana yuko ibibazo biza bitari byo kutwica kandi ingwara zishobora kuba duhura n'ubuzima bwacu ntabwo ari zo kutwica ariko hari ikintu kiba kugira ngo Imana igutegurire ejo heza bivanye nuko ico kigeragezo burimo bisaba ahubwo uko witwara mu ico kigeragezo. Ikindi nkongera mpanura abantu bari mu bidahesha Imana icubahiro ko bo bivamwo kuko nabonye mwiyose nta ciza kihari atari kuja mu gihenomo mu muri udashira kandi bwa nasanze kwishimira ibyisi nasanze naho nyene jewe kuko ndibuka ko ico gihe nishimira ibyisi nkabona yuko amafaranga ariyo juru ariko kuvaho Imana inkubise inkoni amafaranga yose agahera nabonye yuko mu Mana ariho hari amahoro. Ndatera integero buri muntu wese nuto baramenya Imana aje muri Yesu Kristo yinjire hama aheze akurikira Imana ni hari amahoro. Niyo jamu ndangije ko dukurikira Imana wowe ushobora kuranyumviriza hungira muri Yesu Kristo nambo bandanyije urugendo shikamushira amangu mubandanya mwarahezagiwe. Shalom. Sinzi ko mukubitsa badukurikiranye akazina kanyu. Amazina yacu ni Niyonzima Japhet, niyo mazina yacu twitwa. Ego mwarahezagiwe. Katubashimire tugire dushimire n'abadukurikiranye ariko kandi cyose kugira subscribe kugira bamwe bakurikirana ibiganiro byacu buri gihe uko dushize ko ikiganiro canke ko duvuze ikintu bahite babona notification ariko kandi like kugira navyo bifashe cyane bafise ikibazo canke intererano muri commentaire naho umwanya urahari ariko kandi no gusangiza kino kiganiro bagenzi babo mu kugira share canke partage. Tubibutsa yuko igihe cyose na hose tuzokoma tubashikiriza ibiganiro nk'ibi bigenda bibasigurira vyongera bibigisha biciye mu ntahe canke ubuzima bw'abandi uko baba baraciyemwo ariko kandi twanga tubabwira n'ijambo ry'Imana. Katubashimire tumwe tubakengurukire tubibutsa kuramukanya aho bari hose na cyane cyane Imana ishishikare kubazigama igihe cyose na hose. Amen amen. Amen amen.